Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeneza komeze neza muri yose mwiriwe canke mwaramutse vaye naho muri bariko badukurikira bari mu bihugu bigiye bitandukanye, bariko badukurikira bari mu Burundi, muri Amerika, bariko badukurikira muri mu Rwanda n'ahandi hose hagiye hatandukanye, za Australia no mu bindi bihugu. So ndabaha ikaze rero kuri channel yacu, rebutse rero kugira subscribe. Turi kumwe n'umutumire adasanzwe tuzogenda vyinshi bigiye bitandukanye, avyo gaha nyene mu gisagara n'akazi asanzwe akora. Numwe mu bajene basanzwe bafise ivyo mu migambi yabo bashoboye gutangura, batashoboye kwizera akazi muri leta, abo bavuga ati jewe nyene reka nirondereremwo ico jewe nyene nshoboye sho. Muzo gumana twebwe amatuze kuhigira vyinshi bigiye bitandukanye. Turagoye ikaze rero. Asante sana cher ami Panik. Yeah. Umeze neza? Ego na mahoro namwe. Ego turashima. Uramutse abakunzi bacu d'abord. Ndaramutsa ndabaha ikaze. Ego. Gukurikirana kino kiganiro. Umugenzi nkunda cyane Panik. Yeah. Yes, bon turaza kuganira vyinshi bigiye bitandukanye, aho kandi dutangura kwanza widondora abariko badukurikirana. Je ku mazina banyise abavyeyi nitwa Habonimana Jean Trésor. Nkaba n'umurundi. Avuka muri commune Ntahangwa. Urumenye gisagara? Ego. Uri imvukira. Kabisa. Yes, usanzwe ukora ibiki? Jewe ndi mu agent immobilier. Agent immobilier nkabijya bakora bajya abantu bita abakomissionnaire. Bajya bita abakomissionnaire. Communément commissionnaire. Jewe ndabikora nk'akazi kari legal. Bi secteur ya immobilier, byo kugurisha amazu, ama parcelle, kupangisha amazu, amazu asanzwe gupanga yo kubamwo bisanzwe, hari ama maison de passage, hari ama maison à usage bureautique, eka n'ibindi. Yes, usanzwe uri umunyagisagara, ariko kuja gutangura gukora akazi novuga ko ubukomissionnaire wabitanguye gute, vyaje gute? Au fait, au départ, jewe hari umuntu yigeze kuntuma inzu, mbwa ntiyayintumye avuga ngo ayitumye commissionnaire. Yambwiye ati Trésor wendazi uba kumutangano, ushobora kumbariza wa commissionnaire kumutanga, nimba hari inzu bashobora kundonsa imeze ukunuko. Mbwa ati je aho bakunda kwicara ndahazi, ngenda kubarize ndabe ko nshobora kuronkera. Ndagenda ndamubariza, malheureusement iyo nzu sinashoboye kumuronkera, sinashoboye kumuronsa. Après rero mu nyuma ndavuga ati no kandabe ahubwo ntangure kubikora nanje. Narumva n'ukuntu bikorwa n'agahembo abakiriya batanga byo bigenze neza, ndavuga ati ibintu bitagase birimo mahira. Birimo mahira. Ndavuga ati reka ntangure kubikora. Ntangura kubikora nk'uko abandi muri cadre informel ko bakomissionnaire bakora ubibona. Rero mu nyuma ndabona yuko abakiriya kabisa atari kirenga atari koraboneka neza, deja ko ata experience nemaze nari bwagire. Bati kandi bikore muri cadre formel no kwiyumvira gukira agence immobilière yitwa Iwacu Imo. Imo IMMO. Yego nuko vyaje. Bon uratanguje agence vyarakoroheye mbega? Oya, mu ntango kabisa yaratiriganye, izo nakubwiye kukura abakiriya. Hama kini naco ari utubazo ibibazo nagize d'autres personnels ntuvugira ngaha. Byatumye suspendre activité yanje, ngenda kurepena muri 2024. Ego. Ariko ubu par rapport ico gihe ubu kameme ko baraboneka. Ko ndabaronka natangiye gukora. Ego. Yes. Nk'umwana wo kumutanga, abana wo kumutanga n'abana mu kibabisi. Barako abana omengo genre abayamenyereye kumva yuko papa araza gutanga ratio, araza kwirwa muhira afungure, araza kwirwa muhira, donc araja de poche, araza kuyironka. Ariko nk'umwana wo kumutanga ivyo bintu vyaroroshe yuko uja kubikora mu gihe abagenzi babo muri quartier bakubona ko uri umwana avuga ati no quand même ntaco gumatigita mwibarabara. Kijanye isho cyuko kuvuga ngo muhira barampa argent de poche, sino kwirondera jewe nyene, jewe mu mutwe wanje ntibirimo kabisa.
yo kuva kera namye mfise ukuntu nguma ngerageza kurondera utuntu nkora tuzanira amahera nkini no kw'ishuri nkini no muri primaire asha namye ndondera namye ndi umuntu asha nguma ariko ararondera utuntu tuzanira amafaranga rero abagenzi vraiment ahubwo bavyakira neza barabinezererwa tunahuye mw'ibara barakunda no kunshokoza azumva babinshokoza ko cane yes turabizi ko abakomisiyoneri benshi bakorera mu Kinyegero uno musi benshi bakorera mu Kinyegero bashobora kuba bafite na programme gabo ukabona ko nyene akakora mu Kinyegero vyagenze kudagushoka kugira icyumviro cyo kugira ngo no bikabe bibe officiel kubera iki washatse kuba officiel par rapport yuko ukora hamwe n'abandi bajya muri quartier muze murasangira ry'amakenya kwa yavyo muri quartier nyene oya turakorana turafise ukuntu dukorana uvyumva bagira n'abandi dukorana yitwa ko dukorana babakozi uvyumva yitwa ko dukorana nyine apana muri iyo domaine nyine dukoreramwo mugabo donc nko bavuga ngo gusutraita uvyumva rero icabakozi donc icabakomisiyoneri abo bandi bakorera mu Kinyegero gushika ubu biracabagoye bamwe kumva ikintu cyo gukorera hamwe uvyumva bashima gukora kurya bahora bakora mbwangira umyakiza canke muri umwaka nyene bashobora kugira kwiyunga kwemera bakiyunga tukiyunga tukaja hamwe twese ko ni navyo vyiza kubeki iwacu imo wemeye kwishira imbere y'amategeko nyine kwishira imbere y'amategeko tout d'abord gira sinzave donc du moins maze gushiraho ama page yanje Facebook Instagram azyo na Twitter ariyo bita X hama je ndo umuntu sinzi dasukuntu yende nkora ikintu bashaka gukora ikintu kiri en toute légalité azyo simba shaka ko mu nyuma leta izogaruka kumufata ati uri legal ibi bintu turakora kwanza nkizwe n'amategeko ati uko nsaba impembo nkandi haraho bitugira ibintu ukurambwira nibiki nzaguhemba ngo yanaya gunkande ngo bikori zanditse ico kibazo rero muracagiriye kakorera muri donc atari karakora mu mategeko uno musi ugwaruka gwinshi hari benshi usanga nk'ubu turi muri vacances abavuye ku mashure no musi usanga baposhije muri quartier arindiriye kugira ngo amashure kandi azosubira ariko kandi hari n'undi gwaruka uno musi kandi ubona ko gwijukiye ibikorwa ubona yuko bamwe uno musi bari ku kivi uno musi n'ugutigita abandi bose uno musi bari mu gisagara uno musi bamwe bari muri bata bari muri idea donc benshi bari mu masoko agiye atandukanye n'ahandi kugira ngo ushobore kurondera ubuzima ni gute d'abord ubona generation ya kino gihe generation ya kino gihe urabona deja ko atakazi ubuzi bugoye mu kino gihe rero utagerageje kwirondera wenyene gire aka esprit inventif ukreye nyene ibintu vyiwawe wemvante akantu kiwawe avyumva bizokugora nakubesha kuri mugabo ugerageje kugira ibintu vyiwawe bivuye kwinjiza amera make mugabo yabone avyumva akwicara muhira urindire ko muhira bazana abavyeyi bagusumira baguha amahera Jean de Poche baguha iki mbega biroroshe kwikorera kwikora ntivyoroshe turi mu ntango kibazo yego mugabo umuntu aragerageza nyene peut-être ko mu misi iza ibintu bishobora kumera neza bitameze neza naho umuntu azoguma avumiriye umuntu aragerageza yes but umurageze kuraba apparence canke apparence physique arabona ko umengo yacari muto nta kibazo urahura navyo bivanye no kubera ko ukora ibintu binininya umuntu adashobora kubikwizeza kubera ko abona ko apparence physique ejo hashize nayo naho navyo bibazo c'est vrai ego hari umuntu ushobora kuba mufitanye rendez-vous atakuzi atazi atarakubona na rimwe hanyuma amaze kukubona gashe yetona ni wowe ugira uje kunyereka ikiniki ni ugira uje kunyereka iparcelle iri mu irohero ya R10 imiyaridi yego ni jewe urisure ko ico kintu gihari kweri urisure ko mwavuganye na mwenewe ibintu nk'ivyo
agatangura kugira amakenga mutaranafata départ je nkamubwira ati jewe ikintu ndagutwaye ko ndazi ko ndisure naco visite nayipanze neza kandi uko nabikubwiye kose ari kubimeze hanyuma mu nyuma ko tuba twamaze gufatana akemera tukagenda tukajana tavyemeye naho jewe abari droit yiwe biramaze gushika umuntu agasubira inyuma kubera ko akubonye avuga ati no kameme wewe uri kurambesha oya ntibirashika mugabo urumva ivyo vyuko abanza kwezita biramaze gushika yego apahasi ashobora kwicira umuntu ubuzima buryo yego kweri uko kuntu izo wavuze yuko ashobora kukuraba akuravye kwisura avuga ati no ibintu akarakora ni ibintu grandiose azumva ni ibintu adashoboye agashareka none heraho dufate yaba yambonye tukagira nka peri video dufate hari umuntu ashobora kugira ngo mwagiranye ya peri video ukamubwira ati iki kintu ndagifise aha no acavuga ati no isura nayibonye se umuntu no akambesha sishobora kubana nawe sishobora abanesha umwanya uno munsi aba hariho abavyeyi usanga babuze abana babo kuja gukora kuvyo bakunda byageze gushikira muhira ukumva ko bakubangamiye n'ivyo ukunda oya vraiment vraiment jewe umuvyeyi nsigaranye umwe papa yigeze vraiment ambwira ngo ndeke gukora ngo komisionnaire ngo nkora ibi nibi ngo nje kuba iki niki no yavuze ati wozo kuri ivyo ukunda ushoboye bizoshobora kugufasha muri kazoza kuba ku buzima bwawe kwibeshaho amashuri wayize hehe Lumière niho nize university Lumière campus Kinindi niho wahereje amashuri wawe yes nk'umujene yize university gutanguza umugambi w'igikomissionnaire biroroshe kwe amashuri yawe ngo apfuye ubusa kwa n'abatize barakora ico gikomissionnaire nivyo abatize benshi nibo bagikora bana bize bariho bagikora yego hari n'abagakora akazi basi n'imirimo bakora bakomeye usanga basi inoti nyinshi mwavuga ati ndagoye umukiriya mugabo umenye kuteza kumpa pourcentage ayikuya kuntu mutsavuga muhora mugabura nanje uteza kumpa abantu bize nivyo benshi niho bagakora akazi bashima gukora ibintu korana n'umugu umengo urasuzuguriza cyane yego ari umuntu ubwira ati je ndi umukomisiyoneri gacha gutwenga trezo suri seri basi ntavuze ko ndi agent immobilier utumvuga agent immobilier kumbwira ati je ndi umukomisiyoneri niko kazi nkora vya kweli nizo urimo jinenze ko usikera umuganga usikera umuhi wize ibiki jinze psychologie clinique yego kuba wize ibintu nk'ivyo ukajufata ingingo yo kuja kuba agent immobilier mbako biri ibintu nyine birahushanye ari ukagira esprit yo kumva yuko ugomba kubikunda uko biri kose yes uno munsi abajene benshi basuzugura ubutsi iki kintu ubwira abajene basuzugura ubutsi shaje nakubwiye byiza no gukora ikintu wiyumva nk'ukunda azumva nta gusuzura akazi dayere uretse n'ivyo gukunda akazi ukaronse gakore ubona ko gashoboye wanzu ugakora ko naho kuba arakaguha amahera make uzumva wanzu ugakore ibindi bizoza mu nyuma yego yes bon dusoza ingiraniro cacu usanzwe ukora mu buhe buryo kugira ngo kumbe n'umuntu akadukurikirana ashobora guhamagara atubwira ati nkeneye ibi nibi exactement ibintu ushobora kuronsa umuntu nibi service utanga n'izi ama platform platform hariho page Facebook hariho page Instagram zitwa gute iwacu imo nyene iwacu imo hamwe na X nga X nta bintu ndatanga gushirako z'amazu canke iki ni mpera kuyigura n'ishasha page nshasha nuko kabisa na nimero telefone yanje biriko ama page yo nayibabwira yego bagenda yibabwiye ni 79 529 186 nizo kabisa nizo yes imbono yawe ni iyihe mbega imbono yanje d'abord kuba client wanje nuko no bahereza service nziza
kandi iri fiable kugira no hanyuma bo nyene bashobora kundondera bakavuga ati no Trésor yarandonkeje inzu hanaha kandi ikorespondant kuvyo nshaka kandi dans un coup d'aide ndashobora no kuna ibonetse rero umuntu vraiment akora ibintu biri rapide ikintu kintumye mbona akora ibintu vraiment bizima direct yego nta sahirenga ntaguhamagaye ati nakironse ikintu nuko kabisa yes urumva ico bifasha deja même pour l'état iyo umuntu akarakora ibintu biri muri formel cadre formel des impôts zinjira urumva biko birafasha na population en soi même pour uretse na l'état même pour abantu dukorana nabone umva babikora babizungukiramo tunguka twese ni yihe vision ufise kuri Iwacu Imo ushaka izogera hehe kure imenyekana cyane imenyekana cyane uretse mu Burundi no mu bindi bihugu byose na Amerika hose na Canada na hose asha ni hatari yes bon Trésor reka ndagushimira cyane rero kumbure kubwo kubera washoboye kumera ubutumire bwacu ariko kandi usozera ubwira akajya mu kamana hakadukurikirana kugira kumbura ashobora gushigikira cyo nabwira abantu bariko barakurikirana kino kiganiro nuko bobandanya bagerageza gukora ibintu biyumvamo kiya kinaginya mvuga bagerageza guteza imbere igihugu mu kwinisya amaprojet mu kuzana ubuzi mu gihugu hanyuma igihugu gishobore kuyisununura asante sana ego namwe murakoze cyane yes nizeko nshimira cyane aho yes nizeko n'ikindi gihe kandi udasubira kandi gukitaba yes merci beaucoup mwebwe musaba kurikirana kino kiganiro cyacu kuva ku ntangusha ku mpera umusi bisanzwe akora ni Iwacu Imo asanzwe atanga amazu amaparcelle ushaka amaparcelle ugura ushaka ikintu cyose uzi ushaka kugura gitandukanye ashobora kikuronsa kandi vyoroshe yabaye nimero yiwe kuri social media ziwe ni Facebook na Instagram post ni Iwacu Imo ndetse na Twitter ariyo X umushigikire kumbure hama akomeza nyine gutera imbere kumbure cyangwa kugaruka gwacu nibagiye kubwira wambwiye mvuge kicaye n'ama service dutanga kiya kintu cyo kugurisha amazu cyangwa ama parcelle hari ico bita nko kugurisha amazu le fait yuko umuntu mwene inzu abashaka umuntu amugurishiriza turakimufashamo uzumva turakimufashamo cyangwa umuntu ashaka inzu yiwe ko ica kuri agence bakayoye imupangishiriza atenze kuyiha aba commissionnaire uzumva bandi turagikora twita gestion locative uzumva para byinshi tukabicisha ku marezo sociaux navyo bita ico bita marketing immobilier izo kubicisha kugira publicité ikintu ca muzigo ufise ko ushaka ku marezo sociaux yego nuko kabisa yes merci beaucoup rero mwebwe mwese madukurikiranye kuva ku ntagusha kumera ku sarugira subscribe amara gushenga kandi ibiganiro byacu ndetse na commentaire mufite mushobora kumukurana ku ma platform yose atandukanye Instagram Facebook ndetse na Twitter ari ni Iwacu Imo yitwa Trésor na nimero 0 asante sana